Haraheze imyaka irenga 2 ikibazo c'ubukene bw'igitoro kibaye ndanse mu Burundi. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu yarivugiye ko ubwo bukene bw'igitoro bwatewe n'akagwi k'abategetsi ngo bateye ubwo bukene bw'igitoro bafise intumbero yo gutera imigumuko mu gihugu maze ngo bagire ko bamukura ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye ntiyigeze abwira abarundi ariko amazina y'abo bategetsi bashatse kumukura. Ico gihe Evariste Ndayishimiye yaciye avuga ko yifatiye mu minwe ikibazo c'igitoro. Mu nyuma niho hatanguye kuvugwa Ishirahamwe Prestige, umukenyezi wa Ndayishimiye yoba afisemwo umutahe. Inyuma y'umwaka ejo bundi muri 2024 Evariste Ndayishimiye yarasubiye arahindura imvugo abwira abarundi ko ubukene bw'igitoro butegwa n'abategetsi babuza abashaka kuzana igitoro mu Burundi. Aho asa n'uwari yibagiye ko yabwiye abarundi ko ikibazo yacifatiye mu minwe. Ariko rero amatohozi radio RPA imaze iminsi ikora agaragaza ko imvuga Evariste Ndayishimiye ari yo kwiyorobeka no kwiyorohereza mu busuma bukomeye buriko burakogwa hitwajwe ubukene bw'igitoro. Ayo matohoza yerekana ingene President Ndayishimiye afatanije n'ubutwari iperereza General Ildefonse Habarurema hamwe n'umuyobozi mwishikira mu biro kwa President General 𝐲'𝐢𝐠𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 bakoresha inzego za leta mu kunyuruza amafaranga y'umurengera, haba mu kuyasohora mu banki nkuru BRB, mu gushinga amashirahamwe mashasha ya leta nka Sopebu kugira kingira ikibaba ubusuma bukorwa n'ishirahamwe Prestige nko mu kwidugiriza ibiciro ku masoko mpuzamakungu y'igitoro. Ibiteye ubwoba nuko muri ubwo busuma inzego za leta zitagera umutwe kunyuruza amafaranga atangwa n'abafasha Burundi nk'ikigega c'isi yose FMI. Mu rukurikirane rw'amakuru twakuye mu matohoza atandukanye tuzobereka uruhara rw'umwe wese n'ingene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abesha abarundi, naho hari abavuga ko akoreshwa amakosa n'abatwara iperereza ryiwe.